Umunyororo wa mbere ni umugabo azwi kw'izina rya Nzeyimana Etienne avuka mu Kibeze muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Uyo mugabo yazanywe mw'ibohero rya Mpimba ku Musaga ava mw'ibohero ry'i Bururi, yagirizwa ubwicanyi akaba yaciriwe imyaka 20 y'umunyororo. Amakuru ava mu Mpimba rero avuga ko atabasha kwituma haba umwanda muto canke umwanda mukuru. Abanyororo bagenzi we bavuga ko yoba afise indwara yo kuzibamara, occlusion intestinale mu gifaransa. Uyu kubw'ababikurikirana yarakwiye kubagwa bibaye ngombwa bakamukorera ahandi asohorera imyanda. Vyongeye amakuru ava mw'ibohero avuga ko afise n'ikibazo c'amafyigo, insuffisance rénale mu gifaransa. Uyundi munyororo nuwitwa Lambert Nduwarugira, yafatiwe muri mere ya Bujumbura muri komine Mukaza, akaba yaciriwe imyaka 5 y'umunyororo. Uyo nawe nyene amasoko yacu avuga ko atorohewe, vyose abikorera aharyamye. Abaganga bakorera mw'ibohero bakaba bapfa kugerageza gupfuvaza, ariko vyose bikaba ivy'ubusa. Abanyororo bompi amasoko yacu aho mu Mpimba avuga ko ababakurikiranira aho mw'ibohero basavye ko bunguruzwa bakaja kuvurirwa mu bitaro bishoboye. Ariko ivyo kubw'amasoko yacu uwurongoye ibohero rikuru rya Mpimba yoba atavyerekwa. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Serge Nibigira, umuyobozi w'ibohero rya Mpimba, ariko tukaba twamukenye. Inyifato rero yo kwima abanyororo uburenganzira bwo kwivuza ikaba ikunze kwibonekeza mu mabohero atari make mu Burundi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 uku kwezi mw'ibohero rikuru ry'i Bururi, umunyororo yababa imyaka 50 yaritavye Imana mu gihe yari amaze imisi irenga 7 amagara mukitse, ariko bikananirana ko bamutwara kumuvuriza hanze y'ibohero.